nagiye umuntu ashaka kumbwira ngo ufise amaso meza mwe nkabona ko ari frappe y'akazi kwefise ufise amaso nyene mato y'abashinwa hari bamwe ngo igituma ngo abashinwa ngo bafise utwiso dutoya ngo nuko barya umuceri mwinshi rero kenshi usanga ngo bari constipe ngo bagiye muri toilette baba bameze uko rero ukaba tuzi ko muri adolescence ijana imyaka ya adolescence bamwe baranyura umugi abandi bakanywa inzoga nyinshi abandi bakaba basambanya basuma abandi bakanasenga we adolescence yawe wakoze iki adolescence yiwanje ntari umurape Delicia nikiye kintu ukunda ku muhungu biramaze gushika kaza kutiraga umukobwa hama akagutera indobo Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kundi na bari Juste Gael aka River from Morisa aka Black Mabendo kama ni Rastaman kwa kundi handi twavuye muri studio tubaza ibintu bifise poem kwa kundi handi ndikumwe n'umwana mwiza kuma yayira abamukiyo sana kandi ivyo bintu murabihara umwanya wose abadehe mu muraba hari umenga ariko ari n'ifoto ugasanga ariko arako bimeze neza ariko dede nibiki kuguma wikora ku munwa nibiki urakomega dede ndakura musaderishi niza ako nabwiye ko misagahere kanse kumenje tuma mwanda ngira agahere yego gatoya hajya ngo urawimena duhere jewe wapi abwo ni rya mbere cyawe baratukumena ndakimena wori imena uratanga byantu byawe uzava wipasu oya kandi nikunda abwo nta nundi muntu nkunda kusumba ko nikunda hajya ngo urikunda hari umuntu igeze kumbwira ujya mu cameraman wawe akunda kumbwira ngo ifoko tubanza kwanza kwiga kwikunda ngo niyo tumenya ngene dukunda abandi rega ntawe utanga icyo dafise bisigura ko aho usanga ukundana neza cyane gose hari urukundira umuha gose cyane ariko wa muhungu arahiriwe we wahe uyu uhe ndamuvuga izina cyane wapi mwihorere gusa nawe uhari ubu uri wenyine eka dano nteza abantu oya sindi je nyene z'amasigo sasa wari kumbuye mukubito sana oya Juste Gael ntari nkumbuye abantu bakurikirana mukubito vraiment nenda bakumbuye cyane oya niwe nkumbura gute twamana Gael utanteza abantu twamanira niwe jira hari ndwihera ntakubona yo yego jira shaka guhera utambona none isome nteze twahuriye nakubonye kuri YouTube ako gamana navyemeye z'amasiku sasa nina mfise ibibazo 10 ndakubaza na 10 wewe umbaza ni ikiganiro bita akabijya akabinyona akabimimina sinzi ko ari je no tangura canke wowe bitangure kuri tangura tangura gusa ibibazo 10 ni byinshima ibibazo 10 gira umbaze none wowe uri ibibazo 10 ubaza kuri Juste Gael niko kwamwe nk'abana bironka sawa mbaza ndaza gukura mu byo wagiye urambaza nanje ndakubaza ati Delicia nikihe nirihe kosa wawe warakoze ukiri muto hama ukabandanya widefanda neza kandi uzi kuri mu makosa kosa nyene nakoze nyene rya grave nyene pana uravuga atajewe reka nidefande ko atagira akoze ariko ewana je nakoze ikosa kabisa Nashariga nkiri muto basi gushikana ubu basi ndakorohereza shano kuri kwa mungu nayo niko gusa je nta makosa menshi nigeze nkora vraiment haba muhira canke n'abantu tugendana barabizi vraiment gusa ahubwo ikintu nibuka nuko bigize kumbuza ibi bintu vya journalisme ndabwira ko nabihevye mugana ratonda ku kazi urababesha nta mugabo bwa après baciye bandeka barabonye ati aha kweri ibi ntibitubimukuramo biri muri we tu biragoye kubuza nyene ikintu umuntu akunda yapwe barabajije abandi bavyeyi barababwiye ati nta kibi kirimwo barandeka kayigege ntiwari bwaronke Samsung wewe kare ntiwahora na Techno wewe nimba atari yayitere je wayitere none cyo wahora nimba atari Techno ntumbaze hangire na limitere faza none okay biramaze gushika kaza kutiraga umukobwa hama akagutera indobo birashika bazi igitamo bitarashika je ndi umuntu wa mbere afise ubwoba ndanka isheke mu buzima ninaco gituma rero
nimba ari ngomba bigenda uko canke kuriya ni ibintu bigenda haciye je shobora kuja kudiraga umuntu atabaye mu jama atabaye iki ni ibintu nisangamo nyene byarateguwe nkuko imbere yuko urima ubanza ukaza ukabagara bavyita gute Rastaman bavyita ubanza imbere yo gutera ubanza ukarima hama ugatera hama ukaza ukabagara uravyumva je nanje ngenda kujya nyene rero umva ibizoba bipfa ndabibona kare Delicia Niki kintu ukunda ku muhungu physiquement canke muri comportement byose hamwe niyo vyari bitanu okay ba muri comportement je mumenga twama tuvuga twese bimwe tukunda abangu bakora umuhungu arondera basi yego hama akunda umuhungu nkunda hama muri physiquement nibisanzwe ivyo nye uko bameze kose nikimuga ne ari kimuga mbwa kashobora kurangura inshingano z'urugo ivyo nica kintu combuza kubana nawe kandi ndamukunda ntandi kimuga n'ishitokitonca n'inyuma abazige bo barakwereze nabameshi ni hatari ndanje twarumiye erega baguma bambwira ngo nimwe mu biduteye none n'igihe kosa wakoze nko muri primaire hamaka gutuma umuvyeyi wiga primaire jewe sindiko ndabesha abantu b'Imana je ndiko mvugisha ukuri je naradehanja mu ishuri nibeze ujya minerval oya naradehanja ikindi kintu ngira no narakoze primaire jewe novuga ko nari mu bantu ba mbere ngira hageze recreation ko narakunda gukina sana uravyumva barashobora kuvuza ifirimbi rero uravyumva ugasanga twe twabanije dukina tuje ngira hace nk'iminota 15 abasigaye bamaze gucika mu ishuri abantu mwigisha haratevye n'igihe avuga ati baba bagiye mu bindi tuhamagara abavye tubabaze yuko yo bafise izindi ngeso ko asanga umwana yifitiye impwe mwera Delicia urumwe mu bamenyesha makuru bariko barabikora neza kandi cyane kandi azi n'ama DM ni menshi cyane amadomande bagutera ari menshi cyane haba kubwira abaza mu nzira yuko ukora neza abandi bikavamo ibindi n'utuwe tumessage nyene dura tugusanga inbox ugasanga nyene twagiyemo nko kukuresha horusoma nawe ugatwenga nimba duhari n'utwaye ofite hari umuntu yigeze kunyandikira ngo bon siwe ni benshi bamaze kubimbwira yambwiye ngo ukora neza ngo ndumufana ukuntu twenga wonye hari undi nawe yambwiye ngo ndiko ndakora ngo sinzegere niyumva naratweze ndambwira ndakubaze wiyumva gute basuca kuvumeze gute nivyo nyene bakunda kumbwira usanga yumva amashanyarazi aduze mu mubiri aho ni sawa ni bon ndumva ibikorwa byanje umva birafise aho bishika uko bikoze uti urakenguruka n'abana bafatwa n'amashanyarazi yo bakubona cyane gose ngo babandanye bababesha Nemba atari sawa none ngo ega mu misiza urabona umuyaga nkuba umaze kuba mwisi cyane hacha ibintu bita kurusirwe uravyumva hariho n'ahantu rero ibintu bita ngo vy'ama haute tension ama basse tension ibintu vy'ama haute tension rero urabibona bacha bandika ko danger de mort numva ko zote bashira ko danger de mort sirenza pama danger de mort yo mana akumana isiriju oya sinotsko bizogera hiyo kame okay juste gari ntaragira ahantu genre ntaragira urabura n'umuntu akakubwira ati uranyura umugi uvuze ko bambwira ko nyura umugi ufatiye kuki ku maso yawe n'intoki vraiment intoki zawe izo nyeri zigize hera sasa nizo abantu banywa intuze bavuta banki abantu bavuta banki oya nta muntu n'umwe arabimbwira nukuri nta muntu n'umwe arabimbwira kandi no uhora vyikeka nta agatinya kubimbwira nagoma namuremeshe vraiment ni nagafata sinzotinya vraiment ni nagafata sinzotinya okay reka hagati aho nyende kandi akubaza wowe uvuze ngo ntari mugi wanyoye rero ukaba tuzi ko muri adolescence genre imyaka ya adolescence bamwe baranyura umugi abandi bakanywa inzoga nyinshi abandi bakaba basambanya basuma abandi bakanasenga we adolescence yawe wakoze iki adolescence yiwanje ntari umurape naguma nandika mu makarne nandika imistari naguma ndapa ewana kapera rero eh turiri baririmbira abakunzi bawe
Yo, ikiganiro mukubita kuri YouTube ngaho ndakubwira ko vyamaze no gukomera na Delicia yamaze no kubahabura na Rastman yamaze no kubakarira tumbereza na guhindukiza guma wumviriza yeah mfano wanje nkakujye ku mu booster nico gituma ndagufana nka booster kuko wahisemo kugumana na juste apaguponda batoke kemproviste mastuna bemesage now we the best he ha chintawa hula kubita umuvuturu umushishuru umutaturu umukaturu umuraro umusaturu umura niyo compliment maze kuguhawe nka Delicia ukaba ubizi neza ko ico kintu umuntu ashobora kuvuga imvugo y'indenza rugero canke naho yoba kubesha par exemple hagera ashaka kumbwira ngo ufise ngo amaso ngo meza ndazi ko atukura iminsi yose vumbesha umbwira ngo ufise amaso yera neza nkubu umbwira ufise amaso yera neza ndabizi neza ko amaso yanje yamatukura iminsi yose nanje nshaka kino bamaze kumbwira nkabona neza nka compliment ngo bakagura ati ufise amatwi meza ufise ikinigini ukabuzi yuko ayewe ya vraiment ndiyizi iki kintu vraiment ya sinzi kwe nta na kimwe kuko oya rero vya vrai ufite umbiritse none nta urambira ko ndi muremure kuri ko ndi mugufi none wumva nta numwe arabimbwira rero nta kindi kintu vraiment arambwira mbona maybe nanje ngira amaso kweli nagiye umuntu ashaka kumbwira ngo ufite amaso meza nkabona ko ari frappe yakati kwe ufite amaso nyene mato y'abashinwa hari bamwe ngo gituma ngo abashinwa ngo bafise utwiso dutoya ngo nuko bajya umuceri mwinshi rero kenshi usanga ngo bari constipe ngo bagiye muri toilette bameze uko wapi Jesse uko ne bagireza amaso yanje sa y'abashinwa wapi aho gusa mbese Jesse nkunda n'umuceri nkunda amafiriti brain aratukana gaere mana yanje okay nice kintu Jean umuntu w'umujama wawe naho yo ari umugenzi wawe gute akigukore muri mu bantu ebana mu muce mu Rwanda je singwana mu buzima basi urashavura mugabo ndashavura nice kintu bakigukoreye kintu cyambere nanka mu buzima narakivuze kana nakivuga ndanga umuntu abesha vraiment ndakunda ukuri nivyo mbwije ukuri hari ukuri ko mbabaza nkababara cyane ariko mu nyuma ndatahura ko ukuri umuntu naje ndakosha nawe gakosha ariko iyo hagiye mu bubeshi mbona yuko ni cyagikomeye no muri Bibiliya nimbo cemera shetani niyo yahenze inzoka niyo yahenze Adamu na Eva ikituma turonka ya macungu wo kazovyara urushe nanje kazoguma mpangayika jewe gice cameraman hari yaguma tigita urumva kubesha n'ikintu gikomeye cyane n'Imana yanka je ndanga umuntu abesha okay oya kwesha ni vyatwese par exemple nka je ndanga umuntu ampariritse tari mukuri nje ndabesha Jego ndabesha kwesha n'ivyi wawe ndabesha yoga nuvuze ngo ni vyatwese oya tukwanga abantu mvuze twese turanka umuntu atubesha gusa urumva basi je ndanga umuntu amaririza ndanga umuntu mvuga nawe akavuga basi aguma mpaririza ikintu ntirumvishe vuko riraduga sigura ko wiganze apana sivyo navuze ya nje niga kuzombora ndaharira we nawe mu bintu bijanye nk'ivyo nicane ndanga mu hypocrite okay injya nayo nemera jewe Delicia ufise aba excellence wapi si bese banga oya nibaje kubaza igitigiri gaere kandi reka ivyo bintu vy'aba ex tubite ariko ndazi ntufise umu ex oya so muko biri ibintu cyangwa abantu bimaze kurenga umwe bibaye byinshi okay basi navyo ndazi ko ntoguhaririza Delicia ufise aba excellence tubwire umukunzi niwe mu ex imisi yose bishika ukamwibuka nike kintu umwibukira yo yaragukoreye mu buzima utazopfa yibagiye nje ndamuvuga izina oya none mvuga gute uvuga ivyo yagukoreye tu utoshobora kwibagiye ushobora kuvuga ati uyu yaranyambira neza cyangwa uyu yaranguriye amafiriti ko ndakunda amafiriti wapi umu ex nkumbura ndagize ko mfite umu ex yari muremure cyane na ex wanje presque nka bose vraiment harimo bagufi mugabo benshi nibarebare yari muremure cyane rero turi kubimwe barabara kacagenda nafashe nkuko unye nivyo bintu vyonyine vraiment mpora nkumbura Jean narabikunda basi ko gufata kubera nuko kuntu yari muremure rero aza yaragufata cyane bisa cyane nibiki je navyo yaramfata gusa nta bindi ugafadika ngari ivyo bindi navyo nzi ivyo navyavuze nivyo okay kugira ngo umuntu mugire umugenzi urabiki nta kintu na kimwe je nakuze ahantu hegere amatera
twahurira muri quartier yiwacu Rastaman hari inyuma arashobora kubivuga nimwe mu bantu twakuranye urashobora kugera n'umuntu umwaka wose utazi iwabo twahurira ku materrain dukina ama football dukina ama basket twahurira ku nta bintu uvuga ngo twarahurira mu bara cyangwa ibiki n'ibiki uravyumva kugira rero umuntu aba umugenzi nuko icambere tuba dufisha aho twahuriye sapana byo kuvuga ngo duhure ngo mu nyungu izi oya hama bisigaye birikora twabahungu ntiba bisikenewe yuko ngo muhuriye mu saku canke nango no oya ni ibintu kugira ubona aho umugenzi ni ibintu biba vyikoze ahubwo rero ikibazo kugira ndamugumane yego nico kigoye bigenda gute kugira ndakugumana no kuvuga kwije vya bintu bibiri nanka utabo bifise aho uravize umugenzi jewe abagenzi benshi cyane benshi dafise abagenzi bagwanira izina ry'iwanje mpari bakarigwanira ntahari dafise abagenzi bagwanira izina ryanje mpari ntibarigwanire mpari jere kugira rero ugumura umugenzi w'iwanje nuko mba ndakwizera neza nkabanze yuko kimwe mu ivyo bintu ushobora kuvyikorera rero avyo hamare kugira tugumane ubugenzi bw'iwanje nibaza yuko utaje mu bintu bishobora guhindukiza ama principe yiwanje nibaza ko ubugenzi bwaje nawe bubandanye inkuku nkawe ngomba ndagushire mu bagenzi banje no bizo ndacafise ibibazo byinshi mbandanye ndakubaza ariko mbona umenga ku bibazo ndagufitiye uhavune bwa cyane no kugira nte no kubandanya wicaye ndakimosha okay juste gael hari umuhungu wensi bavuga ngo umukobwa aje kubadraga ngo bo ntibokwemera wowe hagize umukobwa aza kudraga ati eba nanje naragukunze uvyakira gute novyakira neza kandi novyakira n'umutima wose wamwemerera ariko nibaza ko ibisigaye navyo ni umwanya uvuga ajya oye bakudraze bose cubemerera oya pana bose ndabana nje nkunze none uva kunyishuriye vraiment iyo vraiment nkawe uje kundraga ubunyene wacumyemerera we nkawe nogira n'ubwo bigituma ndraze kubera si ara Rastaman uyu mwige mandraze nk'ubunyene akambwira ngo arankunda nogira n'ubwo kubera icambere ndakwiyumvira ati none Delicia kwera arankunda kubera urumva ubona ntafise umutima wo gukunda rero wewe oya ndi kubera sometimes mpora mbona abakobwa umenga baraharara naco cyane nk'iyo umwuga wacu ngira na urabizi na urukundwa n'abahungu n'abakobwa bari kenshi nk'ibi bintu dukora kenshi usanga baharara nico gituma rero tugoza kugenda buke burawe guswate kwara gahararo ara ama appreciation yiwe na wa mushuhira w'ibikorwa vy'iwawe ariko arashima canke naho ari umutima umuzanye urayibona nawe ngene ibintu biba bimeze ibaze nka Delicia yamwiye ngo ananipenda vraiment urumva rero bishatse vuga ko n'umuhungu aje kudraga ahubwo azonyamirire kure nde wewe oya uyu mukobwa afise urukundo rwa long match kandi rakunza kunda nk'ikijuju no muhira yoza gukoropa kwa gatandatu kwa munga gasiba ama interview kwa mbere Isaac akamwirukana ari wawe Maina ntababeshe ndafise urukundo mugaje nta rukundo gombuza kazi vyama vyabaye abigembo tubara twumva muhura n'ama challenges menshi cyane muri no mwuga abastar nka bamwebwe nike kintu imbere yo kumenyekana uvuga ati ndagikumbuye ubu sinogikora ko ubu nsigaye ndi umuntu azwi akora ama interview arabwo muri Afghanistan muri Bangladesh n'andi henshi nawe ukumbuye ikibazo kuko kimaze muga nta kintu kimeje nigeze mpebabona ko ngiye muri ibintu nta na kimwe sinovuze ngo ngifata bus jewe kabangasha nisi sha ndayifata neza cyane gose nubu niyo na jem kandi nangenda mu gutaha nakim ni wapi na wapi vraiment nta na kimwe je nigeze kera ngo arashobora kuyambirira umuntu ho kuri beach abantu bose babona wa umukumbuye ahubwo ngo ubu ngari gihe ushobora kuvuga ati numva nta na kimwe ivyo yo gaira rambeshe nawe urazuzoye ko ntakuyambiye yego vraiment ntabwo nocuyambira imbere y'ikamera aba gusa ikintu noba narahinduye ngira ngo kandi mugana naco nkumbuye gushaka ibirofa kuri statue yego hari ibintu utandika kuri statue uvuga ati hari ibintu nagishira kuri statue mugakari narabishirako yego nk'ivya navyo nibuka Delicia nike kintu cyari kiretse uvuga utavuze wasi Delicia ndagushimire nizere ko akabijya akabinyona kamimina kagenze fresh ntari ngo ruzina rw'ameze numvise sano kuri Imana ishimwe muri musi nta bibazo by'ibiso twamba DJ Imana ishimwe Deli ndagushimira nizere ko nikindi gihe nitwaguhamagara zo twita cyane vraiment akajambo kabo kwakunze umukubita wakunze ba Delicia
abakunzi b'umukubito abakunzi banje ndabakunda cyane gose n'abakunzi ba Gael mwese yego mande mushigikira ibikorwa byacu yego asante sana basi mazitano kwa kundi handi asante sana merci nawe nizere ko la prochaine fois tuzogarukana izindi point nta kibazo reka ndabashimire mwebwe mwese mwahe ivyo muri mwo murabana natwe gutamba birora biramugaza mbese biranagwaza mukabandanya mutwereka gwa rukundo kuri micro Juste Gael Kid Rumor from RSI a black man edition black bando kamera Rasta man mukama bandindire ibiza byose byo kumufuko no kumubiri bye bye ciao hasta la vista ula ushlo mushlo hoshlo none